kurondera inzoga hiyo kwidepo bambariye ngo zaheze n'ahantu bambwiye zisigaye hisonga murumva ko atari hafi wowe bazanye imodoka nawuzanye murashobora kuza mukatsa imodoka tukagenda kuzirondera tukaraba ko ziheze nahane bambwiye ko zisigaye kwidepo imwe nta na kimwe Nashaka. yego umwanya wo kugira nteragira mu ngira dusanga zitarahera yego hamwe ni bamucabuke zize ate tugende ahubwo banze murindire rindira gatoya burya hari ikintu mwe mutazi ngo Yesu ikana uri kurara muri Bibiliya kereke pari hari ahantu habyerekana neza ahantu uravye indani mu bitabo gasesangura indani hari ahantu habyerekana uno munsi hari ngoma ndabereke ko ndi umuntu akomeye ndabereke ko ndi umuntu w'umukozi w'Imana hambaye muravyumva apana bya bintu byo gufyinata Yesu ngo yahinduye ngo amazi wacika inzoga Yesu wayikana nanje shaka muzana amazi muzuze aya macupa yose mubona ngaha mwe murabe igitangaza kigomba gikorera reka konona amafaranga yayo genda muzane genda muzana amazi hiyo musuke kandi muzana aya macupa gusa muzane menshi cyane muzuze no munsi turakesha icyo kintu kiri seriye we zana ayo mazi icyo kintu kiri seriye zana ndabereka uhere hani wanje suka reka gusesa iyo n'inzoga uri kurasesa mu frere turabe kabisa aha dutegereza gukora umuti murabyumva nimunamika amaso yanyu hanyuma dusenge isengesho ritoyi gusa murabe bino binyobwa bihinduka inzoga iryoshe cyane ngo Yesu ngo ahinduye amazi ngo inzoga murabyumva ngo iyo nzoga ntababesha ngo yabaye iryoshe kurusha ngo ibyo bari bamyoye ubwa mbere ngo kandi ubwa mbere zabaziriye aha karuhayare mugoma mumwe n'aka gafanta muva ngaha mugenda murizunguriza murabibona reka rero unamika amaso rero dusenge ndakwinginze wowe Yesu ukora igitangaza ukinkorera kugira bose bamenye yuko jewe nduhambaye mw'iki gihugu no mw'iyisi bose banyubahe kandi bamenye ko nkomeye by'ukuri nkora nk'ibyo we wakora soma muntu we kararyoshe soma n'umuti n'amazi man amazi baraje none inzoga n'amazi oya banze mwumvirize muri Bibiliya hari ahantu havuga yuko ngo hariho n'ahantu ngo bagira ngo ibiheta ngabondwe subire rimwe ubwo reka kuyasesa hagomba hakoreka ikintu kizima oya umviriza hagomba subira munambika amaso urindira ijyanye n'abagabo aba bajama basenga mu ndabasabye rimwe gusa rimwe ryonyene usanga ari akantu ndabasabye rimwe ryonyene ni muname dusenge ijya nyuma ndazi yuko iyo Mana yo mwijuru idekona ikorera ku mwanya wayo ahiko ya kabiri turayaguha reka rero dukore Mana ntabwo wigera umaramaza kuko wewe uri umuntu arenze uri umuntu uhambaye ikintu gikomeye cyane ikintu gihambaye Yesu rero ndagusabye ubikore ntumaramaze vrema ndakwingize ntumaramaze ntunkemeshe ukora ibintu bose babone ngaha yuko je vrema ndi umuntu ntoroshe ndi umuntu ahambaye umuntu akomeye kameme naje mu rubanza ntibogenda uko reka rero ukora ibyo bitangaza izi nzoga ndavuze ngo nizihinduke yaheze rero mu rero mwumvirize mwe murashiramo no gufinata bamureke numve mwe murashiramo no gufinata sizwe kubikoza mukama murambwira ni muntu we mwumvirize n'amazi mugabo n'amazi ibyo byose muri mwebwe Aduhenze. muri mwebwe hari umuntu yaciye ahantu nico gituma dukodasenga bikaje harimo umuntu yaciye ahantu umugabo aratwananiye urubanza we waciye Je naciye nyene
twaciye Era bari karakina. None ko munini akanya ngo mbanganye. Ngo mbanganye. Reka tumwumvirize. Nibiki. Mujama n'umufaratiri. Ntuzane ibyuyu. Ibintu nk'ibi bigaragara ko yavangiwe n'amadayimoni y'amasatani. Yezu nta na hamwe yigeze avuga ngo nkora ibintu kugira ngo mumbone ko ndigitangaza abiyemezeko. Kabo yavuga ngo hazogera hose bazomutinye. Bisigura ngo ivyo yakoze ntivyari bivuye ku Mana. N'abanyamanyanga n'ababeshi kwe kuza muratandukanya icyatsi n'uruhu. Abakozi b'Imana b'ukuri n'abibinyoma bitagenze uko nijoro rizobagora ko bigaragara ko uyu muntu yari yavangiwe. Rero twicare dutekane tumererwe neza, bari turondere utwo tuntu tune urubanza rubandanye neza, umukama abahezagire. Amen. Amen. urabona ko nawe